karibu mwana. Murakoze. Sitani bakumenya. Yego arahanci. Nita nanje natubakora mutuma namusanze no ngaha. Bashakare mukoye. Maji. Mbere sisi ni hari. Yoya, amaze umwanya avuye ngaha. Ariko nibaza ko atari kure. Nanje twavuganye kuri telefone ambwira ko ari ngaha. Baje nibaza ko ariko ari umubanyi w'abana. Je naje ndavyibaza. Reka naje tumurindire gatongera kumbaza. Ego. Andre tanari ngomba ko nomutamaza musanze ngaha. Naho nyene ndamuha agafana namuteguriye. Burya nari nzumva ndagaharisi yose. Ndamwiboneye reka ndakamwihera. Mana anje nawe urakundana ukarenza n'ukuri. Yeah. Yani fana yawe. Nawe sinakwibagiye. Murakoze mana. Aya yose. Ese nayo wanje jeje nyene. Umwe wese nari namuteguriye agiye. Urakoze mane kongereza. Usubiriza ubuye. Urakoze mwana n'ukuri. Ni hatari n'ukuri. Yo. Hama hari ikindi kintu. Cyari cyanzanye kuvuga. Kuvuga yandi mahera n'ukuri yose arakwiye. Oya, ahubwo ni ikintu cerekeye cy'abavyeyi. Abavyeyi banje bantumye. Yuko bifuza kubabona ko mwahura. Mugategura bijanye n'urubanza. Wanje harisi yose. Iryo niryo jambo narindirindiranye gishika. Ahubwo nibaze nikaze na kari n'ukuri. Twe turiteguye n'ukuri turabashaka. Mwana wangu waraje risi yose. Risyo? 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 Nta mushitsi ubona ngaha. Mana yanje. Uri mu biki buri? C'est pour c'est stress. Ukite accident. Niki mwabaye ari? Ugonze imodoka naguhaye. Kwenda kubwira ko jewe ubwanje ndarutse. Ariko imodoka byashitse kilometero. Kinjani ngaha ni documentary natwaye. Gikuru wari kumbaza ukomerewe jewe. Sino ivyo imodoka navyo turabikurikirana kuko n'ubundi bijye ngombwa nje. Uraza agaciro k'ijya modoka naguhaye. Kira agaciro k'ijya modoka ndakazi. Ariko gikuru womenya nuko je ndagukunda. Umenya agaciro kanje gute? Utaza agaciro k'ijya modoka naguhaye. Niwe ukuzi byo. Musi. Choze naguteguriye. Oya ntangorane. Je gusa je mfise ikibazo naranjyamye nabi kandi kugeza n'umugabo. Kibazo y'umukobwa. Umuntu ibintu yarakoze imbere y'abantu biteze ko bazobamwo sebukwe na nyina. Sakabarama. Bite ni ibintu bisanzwe cyane. Rijya nishavu ryamnane kusangene yori kontra na handi bijya ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe wewe tuvyaranye abana 9 nta munsi n'umwe birigera biba ari kuri kuravuga ngo ujya ngo azaba umuntu ushurabira kuri twebwe wenda kubwiye bijya byari ibintu bisanzwe kandi kindi yaraje gusaba ikigongo aravuga ko ari shabu ikigongo yagisaba niyo nabo akabitusaba katubwiye ati ni kuri cyo cyari shabu cyantwaye muramba bari none amaze gusaba ikigongo umva hari bindi agwe namaze kumutuka mucyo Anda kiri Jangan bayar aja kan. Ubuzima. Urumva? Ubu tujyane neza. Kare wagura ikiro cy'inyama tugaje tukijya indwi zibiri. Urumva? Ariko ubu ikiro kumutwe kubuso. Nanje bamba n'insigaye. Ningere sigaye nawe. Wumva mwana umugore wa minisitiri wo mu bwoko bwo.
rero niwe yabaye umugabo muri ubu si babaye umugabo muri uno rugo ntabwo ndakubwira ikintu kimwe ujya mu kugategeza kurongorwa na siyusi kugira ngo n'imari zose ziwabo zigarure Allô? ariko urazi ko wowe mu bintu nuvuga bigoye canke biyumvira ibintu bike mu bantu biyumvira n'ibintu bike wowe urimo ariko Kayivete reka tumanze tuvugane neza none telefone yiki umviriza rero mukoje ndakubwira ikintu kimwe sishobora gusiporta umuntu ashobora kubahuka agakora ibintu nkabijya imbere y'abavyeyi banje wewe wimviriye ko babifashe gute urashobora kubahuka ugakubita umuntu amakofe nkakujya imbere y'abavyeyi banje hama je nanje imbere yabo wibaza ko njambonika gute Ivete ikintu wakoze umenye ko wakoze ikosa rikomeye kandi je ariko uranateye n'isoni Ivete sinzi ko ari umuntu afise umutima ukomeye nk'uwawe sinzi ko ari umuntu afise amanyama arenze nk'ayo wawe ibyo uri kuravuga n'ibyiki ibyo ni iby'ubusa Ivete okay manze uhore nyumviriza nanje manze mvuge kuko umwanya je sinzi ko okay bahejeje umviriza rero ndakubwira nimba wibona amafaranga nimba wibona ivyo ubona ufise cyambere cyo nakubwira je nawe nibaze yuko ibyo wankoreye imbere y'abavyeyi byarangizanije ivyanje nawe kandi aya mafaranga yawe urayagumana hama je nzobandanya mba kuko narimbayeho okay amafaranga ataga urukundo atagaciro rurimwo ivyo n'ubusa Ivete ivyo n'ubusa icyambere je mba ngeneye ni respect umwanya byakunaniye kunyubaha je nanje sishobora kujana n'umuntu atanyubaha uri kumbwira iki ikindi edayeri n'umuntu adatahura n'amakosa aba yakoze nyumvira nk'umukobwa okay Ive umviriza nkubwire ni ijwi ryanyu musubiye kumva giwanje ni telefone ya nyuma yiwawe je nsubiye kwita ribi rya mbere n'irya nyuma kandi jewe nawe umenye ko ugiye kunyubaha nk'uko tutigeze tumenyana ntakubeshe I'm so grateful umuzi n'umunsi nari ntegereje w'ibyishimo kuba dusubiye kwicara hamwe je nawe rimwe na rimwe harigiye baza bavuga ko iminsi myiza itaramba nanje sinumva ukuntu nobisobanura kuko byari bihe twaciyemo byagiye binyibutsa ibintu byinshi je nawe twaciyemo bikantera kuguma ndagukumbura ariko ico womenya cyo nuko ndyohewe kuba wasubiye gutahura ukamenya yuko bijya bintu ujya muntu yari ko arakubwira byari binyoma gusa cyo cyonyine je kinezerije umutima wanje numva umutima wasubiye kugira ngo we nawe ni umutima yawe basi jewe nabute n'icyo mvuga ugomba kuba nyine jewe nari narababajwe cyane n'ibyo nari numvise gusa ikintu coco nizi uko urukundo ataho ruja iyo ruhari byavare naho ruja nimba umuntu ari uwawe muri wawe ndaryohewe cyane kuba dusubiye kwa kumwe kandi ubu vraiment ndumva ko tuzoja imisozi ibiyaga sinzi bavuga ngo imisozi n'ibiyaga tuzoba turi kumwe no kubwira uburyo niyumva sinkubeshe numva atawundi muntu gusumba nubu nugaya amaso mu ndoto zanje nibutse imbere y'abandi bose
iyo ndayuguruye mba mbona atawunda gusumba kuri iyi si wamumbera uwa mbere imbere y'abandi bose kandi ntanakubeshe biya Ivete yakubwiye cyose nigeze ndanamukunda usibye gusa ibintu yampa nibyo byatuma bijya byose ubibona uretse ikintu kimwe two ndiyumvira ibi bintu byacu aho bigeze reka tubyereke isi yose ko je nawe dukundanye tubyereke abantu babimenye kuko nta gihugu dusigaje ni je nawe kandi ubu nta kugutakaza umva witeguye nawe uriteguye Oui, survive. Nawe gute? Ni bon ndashima. Bon, nari mvuye ahantu nari imbere ya prota. Tavugane kamanzi nyuma gatoya tuvugana. Okay. Ushaka kumbwira iki rero? Idiri? Hano turi kumwe mbwira ni bon? Diri nyabaki? Ive. Nukuri kimana uwo musazi. Ibyo je nabikora. Reka ndakwisabye. Ivete turabagenza umuganda kwisabye mbabarira sinine kuja mu gasho. Babarira? Oya. Ive turabagenza umugabo vraiment ico kintu no gishobora yo mana yaje. Ntage no umuntu anambona kibyo nturabimbyiye. Subiza iyo ukuye je havyo noshobora no bihera he no bigenza gute byogenda gute no Ive amafaranga ntakora buri kimwe sha rega ntivyoroshe ikintu cyoroshe okay basi katubikore gutya mpa amafaranga kandi afadika apana amafaranga amwe ubanira uburonfa bw'udufaranga amahera oya rimikashi nenyenesha ndungika ubunyene mbone avance moitié hama mbone ejo mdose umwanya tubikora ubunyene nukuri sawa rega ninjiye yampaye kanda kwindire gatoya dans quelques minutes binyarutse dans 2 minutes zo kubi anshikiri sino ndabivamo n'ukuri mvumenga binanteye n'ubwoba sawa we dekura mu bisanzwe wifuza iki kagengo ntukinyibuka dekura ushaka
sheri bingoranye Cheka chini wewe wifuzi. nifuze ki ntabyo sheri ushaka kusigurira gato Ndamubwira ibiki nyene je ndamubwira ibiki wenda kuzi wewe. utamubwiye ndabimubwira suko mubwire rero nyabutsa ko ndabona byose ni sibo Ndakubwira iki kindi kire mubwire iki wewe ni ushaka iki wewe. Uri daimoni ujuturuka yo. Uri wa. daimoni Chenda kuzi wewe. ubu rero urashaka ko indafise usavuke atazi se sheri inda umva Umwana. umva mata Umviriza. umva tugeze twekane n'indurumisha Sheri je umukobwa ubwo ni n'umusazi je nkawo. ndi umusazi risi Ahubwo yenge wana ko ndi umusazi navuye umva ndi umusazi mada umva fisi ndayi wiwe kandi biento ngiye kuza jewe n'umwana wanje tuzona ngamenya inzu what? nibyo mubwiye Umuntu je nawe ahubwo ni wewe wamukora. Sheri ndakurahiye ukuri kwanje ku mutima wanje ujya mukobwa je sindamuzi sinzi nimba n'umusazi yaraje gusebya ni n'ibya mbere amaso yanje yaramubonye muri iyi nzu ikintu kimwe nokubwira conyene ibi bintu nimba ari byo uzoba ubabaje umutima wanje uzoba unkomerekeje Sheri reka kwiyumvira ibintu nk'ibyo please umviriza calm down tuvugane Sheri ndindira sindaheza kuvuga sibyo nimba atari byo nawe nyereka ikibyemeza sheri ibi bintu mwana wanje n'ukuri yaguhakije kukwica kijya shetani bararakinze sanzi ko afite umutima nk'uw'igikoko ugeze ngaho ega yarampekuye byari bihetse more ariko nukuri ikintu nagomba ndabasaba ako turamukora kuri nawe uramuwabaza hama n'ukuri bana n'ukuri je mumbabarire mukaza urazi ko waje iminsi myinshi muhira nkakwereka yuko uno munsi ndakwitaye nkakwereka yuko ntunagushaka n'ukuri mbabarire burya naje guhaza uruhembe rwaje amafaranga y'uwo mukobwa n'ukuri ndabingenze mumbabarire bane banje n'ukuri mumbabarire sinzi ko ari inyamaswa afite umutima nk'urya ngo niba nashaka ko mubana ariko inzira z'Imana ni nyinshi cyane kweri ndabona namwe mwarateye imbere mu bantu heza n'ukuri nta ngorane nimwe vraiment je mbona n'ukuri mumbabarire bana banje mama twebwe twakobariye kuva kera burya ikitakwisha kiragukomeza nanje more mwana more
ndagutahura kubera nawe ntiyari wewe kandi ndazi cabigutera ni rwari urwankunyanga yaguhendesheje amahera yaguhendesheje amahera ariko ntigwara urukundo nyako yari fake rero mama Imana ishimwe cyane mwana ko nataciye kwicurwa nyene ahako yagusize uko narokotse yego ibisigaye nzokirama yego Nshuti bagenzi namwe bakunzi mudukurikiraniye kuri televiziyo yacu Umuco turabahaye ikaze kwa hano makuru yacu y'uno munsi duhere ku ngingo nkuru zigize aya makuru uyu munsi muri zone Kanyosha abanyagihugu baho bakoraniye hamwe mu gusukura amwe mu mabarabara agize komine ya sa uje kugira iki ngaha nukuri madanda nakubwiye wasotse bino madanda muratsinanye none nukuri harure kabiri wasohotse harure kabiri wasohotse mukaza reka ko yari nzaza mbanze mwumvirize mvuze n'ikimuzanye nasohoke uye baza mu mwumvirize arigiye busanga ari cingenzi ndaguhaye iminota 3 nzohejeje ibyo kuvuga ibyo uje kuvuga ngaha ucumvira mu bunyere neje gusemba bazi cyagiye rero kakaje no kurega mu zone y'ukubira nshibubanza mu mutima wawe mukobwa twebwe tawo mu kigogo niwe yampaye mission ngo unze kwishara isi yose ivete ego mu kigogo ndabingize mu mbabarire mutima waje utekana n'amafaranga nyemera yampaye igice kandi ntarama ndabingize no kuri mu mbabarire ishaka sambura urwo rwanyu ruko ndabingize mu mbabarire umunsi mu gatondo mu Kigobe komine Ntahangwa hatowe ikiziga c'umukobwa yitwa Mugisha Yvette amakuru twakuye mu bajejwe intwaro nuko abakoze ubwo bubisha bafashwe abakoze ubwo bubisha bisigura bavuga ko atabahaye amahera ku gikorwa bari bavuganye cyo kwica umuntu amakuru avugwa mu makungu Yvette yapfuye urucira mu kasoro gahitana nyoko